Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Kw'igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2018 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragirishije inama yo kurimbura ingene amakomine yarushanije mu migambi y'iterambere rusangi umwaka wa 2017 no gutunganiriza abene gihugu bajejwe. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye amakomine gutunganya imigambi imara igihe kinini ivyara inyungu igaragara muri za miliyoni 500 amakomine aronswa na leta y'u Burundi ibicishije mu kigega Fonike. Kaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka kubijanye n'iyo nama yabereye muri komine ya Bukeye mu ntara ya Muramvya. Turabayagira no kubindi bikorwa bikuru nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Petero Nkurunziza yaranguye mu bisata bitandukanye muri iyo ndwi twaraye dusozereye mu ntara za Bubanza na hano mu gisagara ca Bujumbura. Musi wa kabiri rero igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2018 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yazindukiye muri komine ya Bukeye mu ntara ya Muramvya aho yagirishije inama yo kurimbura ingene amakomine yarushanije mu kurangura imigambi y'iterambere umwaka wa 2017 no gutunganiriza abene gihugu bajejwe. Iryo suzumwa ry'amakomine rero rikaba ryakozwe hisunzwe ibintu 10 bigabanganije mu mice gutatu. Ivyo navyo bikaba bijanye n'intwari bereye mu makomine, iterambere ry'abene gihugu, ugufashanya no kudakumirana. Mu gikorwa rero co gushira ahabona ingene amakomine yagiye ararushanya bikaba rero vyagaragaye ko amakomine 5 ariyo yaronse amanota 100%. Ayo nayo akaba ari komine ya Bukirasazi, komine Buraza, komine Rumonge, komine Rugazi na komine Ngozi. Mu kibanza ca kabiri hakaza komine Mumba ifise amanota 97.4%. Mu kibanza ca gatatu hakaza komine Giheta ifise amanota 98.8%. Nayo mu kibanza ca nyuma naho hakaba haza komine Mbuye iri mu ntara ya Muramvya ikaba ifise amanota 33.3%. Mu ntara zose nazo zigize igihugu, intara za Rumonge na Karusi zikaba arizo zifise ikibanza ca mbere, intara ya Ngozi nayo ikaza ubwa kabiri ku manota 88.6%, nayo intara ya Gitega ikaba ariyo yabaye iya gatatu ku manota 86.7%. Intara izubwa nyuma nayo ikaba yabaye intara ya Muramvya yarose amanota 52.8%. Kubijanye n'amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura ngo bakaba batashoboye kuyasuzuma kubera ko nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje arayo vy'ukwegereza ubutegetsi abene gihugu ngo ayo makomine ngo ntararonsa ubwigenge bukwiye kugira ngo yitunganirize imigambi yayo. Mwijambo yashikirije umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yarashimiye amakomine yakoze gusumba ayandi acara natanga mbere n'impapuro z'iteka kuri ayo makomine. Ntibagiye gutera intege amakomine vyagoye kugira ngo bafatire akarorero ku makomine yabaye ya mbere. Mu mpanuro nyinshi yahaye ba mustaneri akaba yabasavye kwitunganiriza imigambi y'ibikorwa vy'iterambere, kurangura imigambi ivyara inyungu ku bene gihugu mu ntumbero yuko amafaranga imiliyoni 500 leta y'u Burundi isahiriza amakomine yunguka
ngo ntibibe gusa ivyo kubaka amabiro n'ibindi. Ubwo buryo rero ngo bugaheza bugakoreshwa mu yindi migambi y'iterambere ishobora kungukira abene gihugu. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo nziza yo gutanga amamiliyoni 500 zatekanirijwe gukoreshwa mu migambi izamura ubutunzi bw'amakomine gusa. Ngaho turashaka gukora kandi icyo tuvuze ko guhera mu mwaka uze twaratanze intumbero y'uko aya mafaranga ahanini yayo gukoreshwa mu iterambere rigaragara rya bene gihugu makomine. Ko twasanze bamusitanteri bamwe bana makomine amuzaje mu makomine mwararenze urugero. Twifuza yuko kubaka inyubako za musitanteri, inyubako z'abakuru bitumba, abashefu zone tubikora mu bijanye n'ibikorwa rusangi tugashirikirana ko twabyemeranije. Hama rero izo ngoro zikubakwa mugabo adakoresha ayo mafaranga kuko kuba gusisagura ngo amafaranga nkabiye kuraba imigambi yokora miliyoni 300 muri komine. Nk'akarorero muteye tuvuge mu makomine amera nk'amamandarine, mukagira umugambi wo gutera amamandarine atwaye miliyoni 300, ushobora neza ku myaka 10 biri imbere ayo mafaranga bavyaye miliyaridi 3. Sebarundi akaba kandi yavuze ko amakomine atandukanye ashobora gushira ubwo buryo hamwe kugira ngo atunganye imigambi izomara igihe kinini ishobora guteza imbere abene gihugu ku rugero rwo hejuru. Mu yindi migambi ishobora kuvyara inyungu ziboneka, abarongoye amakomine ngo bagashobora kubaka inyubako ziberamwo amanama, kurangura imigambi y'uburimyi n'ubworozi, ingomero zo kuvomera imirima mu gihe cici, ingomero ntonto z'umuyaga nkuba zishobora gusahiriza amakomine, agaheza rero akaronka n'ubundi buryo buzabwiyongera kuri izo miliyoni 500 zitangwa na leta y'u Burundi. Akaba kandi yabasavye kugira amakoperative yo kugwiza umwimbu, kugira amashirahamwe yo kuguranana, ibizofasha abene gihugu kuronka uburyo bwo kwirangurira imigambi yabo y'iterambere biboroheye n'ibindi. Yabasavye gukorera hamwe, gufashanya n'imvukira z'amakomine hamwe n'abagwizatunga b'abavuka komine canke abavuka ntara kugira ngo amasoko atangwa ntiyinjirize ayandi makomine canke izindi ntara kandi hariho abasanzwe bahavuka babishoboye. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi yasavye abo barongoye amakomine gukoresha ubwenge Imana yabahaye, birinde gusesagura ubwo buryo butangwa na leta kugira ngo busahirize amakomine mu migambi yayo y'iterambere. Abasaba kandi kwisunga umugambi w'igihugu w'iterambere uzomara imyaka 10 na cyane bijukire kwibwiriza iterambere ry'amakomine barongoye bakoranye n'imvukira, amashirahamwe akorera muri komine, abagwizatunga hamwe n'amashengero. Iyo twabasabye umwaka ureze turabona yuko muri irimbura tushyize ku ngendo nziza no mwaka, asaba kandi ko mu kwisunga wa mugambi w'igihugu w'iterambere muri twitwa Plan National Development. Ubu rero mu makomine yose yegeranye abantu bose babishoboye gukora mu gihugu muri komine, mubabwire abantu bose babishoboye gukora muri komine, boteza imbere muri komine, abarimyi, aborozi, umuyaga nkuba, imico kama, agateka kazi na muntu. Umwe wese acaje muri umusitari ntagire ikintu abora kora, amashirahamwe yose ajya mu komine yahamagare kuko bafite ibigo bitandukanye. Ati mu mugambi rero w'igihugu umeze ukubunye, umwe wese agende mwino yerekwa y'imyaka 10 imbere tuze dushikane komine yacu ahantu bijya gutagira umugambi ni ngorane. Uwo mugambi rero mu bugira urwanyu muje kubika mu bitabo nuze mu kabati ushire ku mugaragaro bose, abo mashengero, mashirahamwe, abasirikare b'imvukira, abapolisi, abadandaza, abarimyi, aborozi, abaje bakaranga n'imico kama, bose bana ko ari gwaho umwe wese abona ahantu hagaze mu mugambi w'iterambere kandi agirisha koze. Turifuza kandi yuko rero no munsi n'ibindi bitwogufatira ko kugira ngo babe mu kenyuro mwiza na cyane umutima wo kwibwiriza. Bajya kwibwiriza ni gikomeye cyane. Turashaka yuko mu makomine kwibwiriza, abantu bibwiriza iterambere. Ntabwo ari ikigo twategerezwa kwama tuko turahimiriza, oya kwibwiriza. Kuko n'umuntu ari muri komine yaraciye mu ishuri, yarize n'abatize barateza imbere igihugu,
kwibwiriza iterambere muri komine ni ikintu gihambaye cyane. Imvukira abakorera ngaho bonye umuntu agize initiative umaraporo gutanga abantu muri critère bote abantu bibwirije donc habe donc agatima ko gukunda komine no kwikorera ibyo turashaka yuko bije imbere abantu bibwirije guteza imbere komine babimvukira cyangwa sanzwe bakorera muri yo komine abakozi b'Imana abaguza tunga badandaza bari bakinyi imipira abantu benshi abantu bibwirije iyo migambi aca yitangira raporo muri komine twebwe twarakoze ko iki nawe mukabirondeza kwa mustaneri ati hari abantu tubona ko bakoze kuba byiza bibwije twende kwabwiye hama no gufata ingingo zibereye turashaka kuba mustaneri gufata ingingo zibereye umustaneri ushefu dozone mukuru mutumba bamenyereze gushika hasi gufata ingingo biratuma ni ibintu bifasha mu iterambere guhinduka n'ingingo abantu bafata. Ikindi yabasavye ni ukugwanya inzoga zitemewe n'amategeko mu makomine barongoye mu gihe bimaze kwibonekeza ko bene izo nzoga zituma igihugu gisubira inyuma. Abarongoye amakomine agize igihugu cacu c'u Burundi bakaba kandi basabwe kwitwararika abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, imfuvyi n'abafakazi, kwijukira gukomeza imico kama n'imigenzo by'igihugu n'iragi ry'abasokuru, gukomeza ingo n'imiryango na cyane ko urugo ari go mushinge w'iterambere rya komine n'igihugu. Kuri uyo munsi nyene ngaho nyene muri komine ya Bukeye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragishije inama baburamatari b'intara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi. Inama iri mu rukurikirane rw'izindi nama nyene icubahiro umukuru w'igihugu atunganya ku ndongozi zo mu bisata bitandukanye uko bukeye uko bwije mu ntumbero yo kubakarihiriza ubwenge no kurabira hamwe ibijanye n'ubuzima bw'igihugu. Jean-Claude Karegwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Icambere twamenyesha nuko inshoro umukuru w'igihugu yasavye baburamatari kubandanya bafata ingingo zitsimbataza amahoro n'ubutungane mu bene gihugu. Akabasaba ko bomenya yuko Burundi bugira bwinjire mu gihe kidasanzwe, igihe aho hasigaye umwaka umwe gusa ngo bwinjire mu matora. Mu gihe rero igihugu kiba kiritegurira amatora harakunda kuboneka inyifato zidasanzwe aho usanga haza inyifato zo kugabitanya, inyifato zo kugarariza no kugumuka, cyane cyane ugasanga bihera rimwe na rimwe mu mashengero, ugasanga birahura muri aya mashira hamwe bavuga yuko ategamiye adahanira ivyicaro vya politike mbere no mu gwaruka. Agasaba rero abarongozi b'intara gukorana n'abandi barongozi mu vy'indero, mu vy'ubutungane, mu vy'umutekano ni eka mbere n'abarongoye amashengero bose mwese akagira uruhara kugira ngo bazitire bataronegwa. Aho rero inshuro mu rwego yababwiye yuko bori kanona cyane mu mashure ko muri no misi hagaragara yuko hari kugwaruka usanga ariko ranywa ibiyayura mutwe, kandi ivyo bintu ugasanga bigwa n'amafaranga menshi, bakamenya yayo mafaranga ava kuko biraboneka neza ko hari abantu b'inkozi z'ikibi bariko baraca mu gwaruka kugira ngo baze barukoreshe mu bikorwa bigayitse nk'uko vyabonetse mu myaka yaheze y'igihugu kiriko kiritegurira gusubiriza inzego biciye mu matora. Ikindi ca kabiri cavuzwe ni kijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Mbere iyo migenderanire muri no misi twavuga ko atayihari ku gihugu cy'u Rwanda kibandanye kigaragaza inyifato yo gusotora igihugu cy'u Burundi ha mu bikorwa bitandukanye bitakira gaseshwa rumuri. Inshuro rero umukuru w'igihugu ahanura baburamatari cyane cyane abari ku mbibe duhana n'u Rwanda kurikanura kutambara na mukeba nta kubita urugohe, ibisigaye navyo bikazokugwa biciye mu vy'imigenderanire, kandi Burundi bukabana yabwiyemeza kubana yo bana neza n'ibihugu vyose, ariko bukabana ubumwe bukabugiranira n'ubushaka. Iyo umuntu adashatse birumvikana neza yuko uheze ugafata ingingo kugira ngo ukingire igihugu n'inyungu z'igihugu n'itekane by'igihugu. Ikindi kidasanzwe cavuzwe muri iyo nama nibijanye kugwanya urudandazwa rwa magendo. Inshuro mukuru w'igihugu arashima intambwe baburamatari bateye mu gukingira ubutunzi bw'igihugu na cyane cyane mu butare n'ibiterwa njabukamazi na cyane cyane ikawa. Mugabo akabasaba kurushiriza kuko impingira cari ndende, birashoboka yuko intambwe duteye no munsi dushobora gutera intambwe yisununuye. Ikindi cavuzwe muri iyo nama novuga ko ari bisanzwe, baburamatari basabwe kubandanya umutima wo gushigikirana mu bene gihugu barongoye, umutima wo gukingira ibikorwa byo gukingira ibidukikije,
aho mbere akaba yabashimiye cyane kuko bamaze gukora, arabashimira ku mahoro n'umutekano birangwa mu gihugu, ari navyo vyatumye haboneka umwimbu mwiza utuma bene gihugu bagira amagara meza, kugira amagara meza bigatuma bakora ibikorwa byo kwiteza imbere no kubandanya indi migambi y'iterambere. Ku munsi wa gatanu igerekezo rya 14 Kigarama, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye icese ibikorwa vy'inama kaminuza igira 37 y'urwego rwa Afrika rujeje ibijanye n'ibikorwa vy'inyubako rusangi, ico bita Africatype mu Gifaransa. Inama yahuriranye n'ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 15 irangiye ishiramwe rijejwe ibikorwa by'inyungu rusangi mu Burundi Abutipe rivutse. Ishiramwe rero nk'uko vyashikirijwe rikora mu ntumbero yo gushigikira abajeje intwaro mu itunganya ry'inyubako z'iterambere rusangi. Inyubako rero zihakazi abene gihugu benshi ngo zikaba zarubatswe mu gihugu cose, aha tukavuga nk'amashure, amavuriro, amasoko, gusasa amabuye mu mabarabara ivyo bita pavage mu Gifaransa, ugutunganya ibibanza vyo kubakamwo n'ibindi. Muri iyo nama rero urongoye Africatype, iryo huriro rijejwe ibikorwa vy'inyubako rusangi ku rwego rwa Afrika, co kimwe n'umushikiranganje w'u Burundi arabi ivy'ibikorwa vya leta, bose bakaba baragarutse ku ruhara ntangere rwa Africatype na Abutipe mu gutunganya ibikorwa vy'inyubako rusangi nziza ku bene gihugu. Ivyo bikorwa rero ngo bikaba vyaragiriye akamaro kanini abene gihugu bo mu bihugu bihurikiye muri urwo rwego, kuko ngo abatari bake barashoboye kwaronkera ubuzi butandukanye bwabafashije kwisununura mu mibereho yabo. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza amaze gufata ijambo, akaba yarashimiye abagize iryo huriro rya Afrika rijejwe ivy'ibikorwa vy'inyubako rusangi kubona bahisemwo Uburundi kugira ngo butunganye ibikorwa vy'iyo nama, ikimenyetso ntaseswa cerekana ko amahoro n'umutekano ataragasesheshwa rumuri mu gihugu cacu c'u Burundi. Yashimye kandi ku bikorwa vyiza bimaze kurangurwa mu Burundi vyatumye igihugu gitera imbere, acasaba abo bose bipfuza kuza gushigikira Uburundi kwama bisunga umugambi w'igihugu w'imyaka 10 ujejwe iterambere uheruka kwitunganirizwa n'abarundi bonyene ubwabo. Ati abarundi barayikaze abo bose bipfuza kuza gufasha Uburundi mu gushira mu ngiro uyu mugambi w'iterambere, ariko rero ivyo bikaba ubwigenge bw'igihugu bwubahirijwe. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi yasubiriye kumenyesha ko igihugu cacu c'u Burundi kitazigera cemera na rimwe imfashanyo uko yoba imeze kose yozitosekaza imico n'akaranga by'igihugu cacu c'u Burundi. Akaba kandi yahamagariye abanyafrika bose guhaguruka nk'umuntu umwe kugira ngo bahagararire ikibanza bafise mu makungu, na cyane cyane ko umugabane wa Afrika ari umugabane ufise itunga ryinshi cyane, yaba ku bantu canke ku ngabanwa y'ubutunzi kama Imana yabahaye. Yasavye abanyafrika bose kwisungwa iragi ry'intwari za Afrika zabitangiye imbere, zabaye rurangiranwa mu kuzamura ibihugu vyabo kuva n'imbere y'umuzo w'abakoroni. Avuye aho mu nyubakwa za Club du Lac Tanganyika, nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yaragendeye ishiramwe ry'abahoze ku rugamba rikorera muri zone ya Ngagara, ishiramwe ryitwa Zuru Alpha System rihingura intebe za kijambere benshi bakunze kwita salon ministre mu rurimi rw'igifaransa. Iryo shirahamwe rero ngo rikaba ryatangujwe n'abantu bagera ku 19 kandi ngo bakaba bashima intambwe bashitseko. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yabemereye kuzobafata mu mugongo mu kwabaronsa ibikoresho kugira ngo babandanye batera imbere. Nabo bakaba baramugabiye intebe nziza cyane muri izo ntebe za kijambere basanzwe bahingura. Mu gihe rero nyine icubahiro umukuru w'igihugu yariko aragendera iryo shiramwe, haribonekeje igitangaza mu kirere, urugori rukikije izuba. Ivyo rero bikerekana umuhezagiro w'Imana mu bikorwa birangurirwa muri iryo shiramwe. Mu gisata kijanye n'inyigisho mu bijanye no gucungera umutekano w'abene gihugu, naho kuri uyo munsi nyene wa gatanu igerekezo rya 14 Kigarama,
umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba na kizigenza mu nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi kw'ishure kaminuza ry'igipolisi riri mu Mitakataka mu ntara ya Bubanza yarateye iteka ibirori byo gutanga impapuro z'umutsindo ku ntwazangabo zirangije inyigisho kuri iryo shure. Amaze gushika kuri iryo shure nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu nzego z'umutekano n'ukwivuna abansi yabanje kugenzura izo ngabo. Ivyo birori rero bikaba vyari vyitabwe kandi n'umushikiranganje aravye umutekano n'abandi bategetsi bakuru mu rwego rw'igipolisi c'u Burundi hamwe rero n'abandi batumire biteka. Bikaba vyaranzwe kandi na defile y'abapolisi harimo mbere n'izo ntwazangabo z'abapolisi bashasha barangije ivyigwa muri iryo shure kaminuza ry'igipolisi. Izo ntwazangabo z'abapolisi zigera ku 60 harimo abige mu 8 hamwe rero n'abibutsamana babiri zikaba rero zihurikiye mu mugwi ugira gatatu w'intwazangabo z'abapolisi kuri iryo shure. Umuyobozi w'iryo shure co kimwe n'umushikiranganje w'umutekano bose bakaba baremeje ko iryo shure ritanga inyigisho z'akanovera bakaba basavye kizigenza gushishikara gushigikira iryo shure. Umushikiranganje w'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe commissaire de police chef Alain Guillaume Bunyoni akaba yavuze ko uyu munsi wo gutanga izo mpamya bushobozi kuri izo ntwazangabo zirangije izo nyigisho kaminuza uhambaye cyane mu mateka y'igipolisi c'u Burundi, aho ni mu gihe iryo shure kaminuza ry'igipolisi c'u Burundi riheruka gushirwa mu runani mpuzamakungu rw'amashure kaminuza y'igipolisi, ibizotuma igipolisi c'u Burundi gishishikara kumenyekana ku rwego mpuzamakungu. Kangara canke abibutsamana toshobora kumenya bose koko baramaze gushika ku murongo umwe w'igipolisi c'u Burundi. Igipolisi cuguruye cinjire. Wangumiwe cinjire 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 zinkubesha haragendwa. Wangumiwe cinjire cinjire wewe mbwire kanukuri banguka. Nyaragaza ntibagusige basazawe bashitseyo kera. Abakenyezi murashoboye uzosanga n'abandi binjiye kera binjiye kera binjiye. Wa musore cinjire cinjire umutekano w'igihugu uragukeneye. Wa musore cinjire cinjire izo nguvu zawe iki gihugu kirazishaka. Umutekano turaba twese. Igipolisi cuguruye Ibikarashishi n'uburuhe biravuna. ibambewe muntu wese ko morali iranyereza ku mudugo. Umutekano nibanga rikakaye. Hariho ingata birashoboka niho habonekera umugabo nyawe. No hanze turaseruka ntutinye. Mugateka kazi na munyagihugu karagoye n'inka yanyoni ya ndyogo. Ibambewe ntuzewe uzokwiza ingene bakubahiriza. Igipolisi cuguruye Kizigenza mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratekereye impanuro zitari nke izo ntwazangabo nshasha mu gipolisi c'u Burundi eka mbere n'abapolisi bose. Yabasavye rero kuzokorana umwete n'ubwira akazi bajejwe ataho bahengamiye, gukunda igihugu cabo, kubaha ababakurira, abo bagiye kurongora na cyane abene gihugu bagiye gucungerera umutekano. Akaba kandi yamenyesheje ko igihugu gifise intwazangabo zizi ico zijejwe mu kazi kazo ka misi yose giheza kikarangwa n'iteka n'itekane. Gutsimbataza amahoro n'umutekano mu bihe tugezemo bisaba byose intwazangabo zifise
ubuhinga n'ubumenyi bihagije. Ivyo navyo bikaba bishoboka ari uko hatunganijwe inyigisho za kaminuza zunganira inyigisho zijanye n'akazi k'igipolisi hadasizwe inyuma inyigisho ncabwenge. Ni muri iyo ntumbero iri shure ryashizweho. Igihugu cacu gifise intwazangabo zizi ico zijejwe mu kazi kazo ka misi yose, kiraheza kikarangwamo iteka riteka. Igipolisi cegera bene igihugu, cubaha kikubahiriza amateka, amategeko n'amabwirizwa, kirangurana akazi ubuhinga bugezweho. Ni kimwe mu vy'ubushikiranganje bw'umutekano, gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe jejwe. Igihugu kirakeneye kandi intwazangabo zifise ubumenyi n'ubuhinga bwo gutesha inkozi z'ibibi, ububisha n'imigambi y'ububisha itandukanye. Ibyo bisaba ko inzego z'umutekano mu Burundi zija ku rugero rw'izindi nzego zo mu karere no kw'isi yose. Nico gituma iri shure kaminuza ry'igipolisi ritegerezwa gushira mu ngiro itegeko rigenga n'ayandi mashure ya kaminuza mu Burundi. Turashimiye abantu bose batereye kugira ngo izi nyigisho mu gipolisi cy'u Burundi no muri kaminuza y'igipolisi zigere ku rwego zigezeko. Natwe bitwega rizorengeshanya gushigikira igipolisi mu buryo butandukanye na cyane cyane mu nyigisho, gushikaho iri shure kaminuza ry'igipolisi riba ishuri ry'itegererezo mu karere ndetse no kw'isi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarongeye gusaba ko ibirangurwa n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi z'u Burundi vyoshigwa mu bitabo n'amareresi kugira ngo iteka izo nzego zitera Burundi n'amakungu bizobere icitegererezo kurunganwe ruzobakorera mu ngata. Turasabye kandi ko ibikorwa vyiza bitandukanye birangurwa n'inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi bitorangirira mu mvugo gusa, kunyabona byo kwandikwa mu bitabo, mu mareresi n'ibindi byotuma iteka mudahengeshanya gutera Burundi n'amakungu risambirizwa y'isi bikagera mbere bikanabera icitegererezo urunganwe ruzobakorera mu ngata. Nanezerewe cyane kuvuga igitabo ukirebeje hari byo kuzoshaka ku mugaragaro n'ibyo bizokwandikwa mukabika amabanga y'ipolisi bizokoma bibiri iteka cyangwa icigwa abazobakorera mu ngata mu myaka iri imbere. Ni ikintu gihambaye cyane bisigura amateka y'ipolisi y'u Burundi yategerezwa kwandikwa mukerekana ibyabagoye, ibyagenze neza bakazofasha abazobakorera mu ngata, abuzukuru n'abuzukuruza ibyagenze nabi bakazovyirinda kugira ngo bubake ibirama. Ikindi twashaka kubibutsa nuko atamuheto cyangwa inyizo isumba Imana gushobora byose. Murama muyitura uko bukeye uko bwije imisi yose na hose izobatetereza. Tuboneye akaryo ko gukeza no gushimira abapolisi bose baba bitwararika guterera agacumu k'ubumwe amadini n'amashengero bakomokamo. Turabashimiye cyane. Ibikorwa vyiza nk'ivyo ni isoko ry'imigisha n'ibihezagiro ku bapolisi bose n'abazobakorera mu ngata, ku miryango yabo mbere no ku gihugu cose. Byongeye Imana ishobora byose niyo yonyene itanga ubwenge, ni nabwo butuma uwufise aroranirwa akabanesha mu ntambara zose. Kizigenza mu nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarangije atanga impanuro zitandukanye kuri izo ntwazangabo zishasha mu gipolisi c'u Burundi. Ejo aho bukera bazobashikiriza abo murongora, muzobakunde mubahirize, gutyo bazobatinya bazobubaha, murambe mubabera akarorero keza n'icitegererezo, murambe muhanuza ababoneye izuba kuko nta mukuru abura umukurira cyangwa abura mukuru we. Basokora yamaze ngo inyundo irakura isumba yayujuje, nayo igitugu kirakura igisumba zose. Murambe murangwa n'umutima wo gukunda igihugu n'abene igihugu, murambe mwisunga iragi y'abasokuru n'abasokuruza ryo kurya ibigabuye,
muragenda ryabanga twababwira rijanye n'inkofero mwambaye ziri kw'intare mukaba muzi imico n'akaranga k'intare muze mubigendera aho muri hose murambiza muzirikanye ko igipolisi ari imwe mu nkingi z'igihugu inkingi imwe ifata ikoma murabe mitwararika gukorana n'izindi nzego muzirikane ko muri magiranire usenya ku mugozi umwe urunani rw'intamenwa w'abanyarwanda basokuru n'abasokuruza baca mwibuzanyisho twabaha ifate kw'isaka mu kazi kanyu murashira imbere ukuri n'ingingo mwirinde kugira nkunzi n'ikimenyane mu gutunganiriza ababituwe kuko wanka kugwira ukuri ukarugira kugwira ubusa mu bikorwa byanyu bya misi yose murashira imbere ijambo ry'ingingo mu buzima bwanyu bwa misi yose murashira imbere ijambo ry'ingingo kuko ryubaka ibirama gusumba ijambo ry'ingimba ntimugatwarwe n'umutima w'igihabu n'amaronko murabanyabuna indongozi nziza zubaha kandi zubahiriza amateka n'amategeko agenga igihugu cacu na kare inzara irahera ariko igihugu kibi ntigihera murafise aho byagoye mu myaka iheze murabona ibyo ari byo umutamana igipolisi cy'u Burundi ciyambitse mu kugarukana no kubakira amahoro n'umutekano mu gihugu cyangwa mu makungu ntihagire ikiwangura ntimuzorekure irikiza mubafasha muramwirangwa n'umutima w'urukundo hagati yanyu mugendera imico myiza yaranze kandi yakujije Uburundi n'abarundi basokuru n'abasokuruza mwimwe amatwi baseza muyoze bazana imico mibi n'akaraga kabi bitabereye abarundi mwitwararike gusiga izina ryiza mu buzima bw'abantu gusozera neza ni ikintu gihambaye cyane turabigishije kuko gusozera neza ni intango nziza ngo musize mubere mutahe abuzukuru n'abuzukuruza mwebwe ubwanyu mufate ko mutahe ndahomba ku buzukuru n'abuzukuruza abibutsa amana nabo akaba yabasabye kwama bibuka ko atawutanga icyo adafise aca basaba rero gukenyerera ukuri no gutanga akarorero keza namwe bibutsa amana murabe mwibuka ko atawutanga icyo adafise imana muze muyige mu mubyeyi n'umugenzi mukenyere ukuri mwikwiza ubutungane ababona ibyo mukora n'abumva muvuga babafate kwa akaroro keza mubabere urumuri n'inzira bitazimiza muzikane ko mu Burundi imana kuva muri bwitwa Burundi imana yahawe ikibanza ca mbere no mu mategeko ariko bwiza shingiro byacu byo gihe imana ikibanza ca mbere mu buzima bwacu abishasha byaje rero uyu ntango y'Uburundi bayeho umwami wa mbere nabigishije ntarusha zicambara ntama ikivugo cy'Uburundi ari imana ubwa mbere agakurikira umwami agakurikira Uburundi uruhara rero wabibutsa amana mu rwego rw'umutekano ni ntangere kuko aribo bajejwe kwibutsa abajejwe umutekano ishaka ry'imana mu bijanye no gucungira umutekano byo gucungira umutekano siko kwaduka gusa izicoba mu kabanyabwenge mukamye kimara ishaka mu bintu byo gukora byose mukaba musaba imana ati mbega mani tujye gukora iri mishaka ryawe kugira ngo mame murongorwa n'umuco w'imana mu byo gukora byose mwese mwama muzirikana ntayo ko ijunja n'ijambo Burundi bufise uno munsi tubikesha ubutwari n'ubuhizi byaranze abatoneye izuba maze mwirinde kubatekereza dutekereza abasoko n'abasokuruza Burundi bwitwa Burundi kwa abasoko n'abasokuruza butaramiye ejo murango nibo badutaraze nibo dusigaye no munsi duhagaze mu gishingo cabo bo baratambutse bagiye badahemutse nazo twifuza ko abarundi ndacane cyane mu gisirikare no mu gipolisi ni mwebwe nkingi z'igihugu muhagarara n'abasokuruza bahagaze tuzoze turagira idahera ryo kwama tubumbatira mu mutekano no kwikukira ku Burundi. Ivyo birori rero bikaba vyarangijwe no gufata amasanamu kuri izo ntwazangabo nshasha mu gipolisi cy'u Burundi hamwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu
ari nawe kizigenza mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Tukiri muri ico gisata c'umutekano w'igihugu, mu gitondo cyo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 17 Kigarama, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yazindukiye muri komine ya Rugazi mu ntara ya Bubanza, aho yagirishije inama yo kurabira hamwe ingene umutekano wifashe muri kino gihe ku rwego rw'igihugu. Inama rero yari ihurikiyemwo abari mu bisata bitandukanye vyegwa n'ikibazo c'umutekano w'igihugu. Ivyavugiwe muri iyo nama tubishikirizwa na Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Iyo nama yatanguye berekana neza yuko umutekano umeze neza geranije n'umwaka uheze wa 2017, haba mu bijanye n'impanuka mu mabarabara, haba mu bijanye n'abantu bica abandi bimwe bakunda gufa amatongo, haba mu bintu vyose vyahungabanije umutekano umwaka uheze byaragabanutse muri uyu mwaka, kandi haba amafaranga yinjiye mu kigega ca OBR kubera ko abantu bagiye baca amafaranga nayo nyene yari yongereye yigwije nka gatatu. Muri iyo nama rero ivyagaragaye nuko abajije umutekano bakoze bigashimwa, ikaba rero inama ije mu gihugu kirimwo amahoro, umutekano n'impore, ikaba ari ikintu kiboneka ko ari cyo gushima. Nyacyo mukuru w'igihugu yabibukije kandi yuko iyi nama ibaye mu gihe leta y'u Burundi iruka kwitunganiriza yonyene umugambi w'igihugu ujejwe iterambere wo kuva muri 2018 gushikana 2027, akaba rero yasavye abajeje umutekano kugira ngo uwo mugambi nabo nyene bagire uwabo, batangure kuraba yuko igisata cy'umutekano naco nyene kijamo. Ikindi cagaragaye nuko gucungira umutekano w'abenegihugu ku munsi biratandukanye no gucungira umutekano wahajya ahantu canke abantu baba bariko barimba ubutare. Nyene mukuru w'igihugu akaba yasavye yuko aha abasirikare canke abapolisi bohabwa inyigisho zidasanzwe bibaye ngombwa bazobibaze mu bindi bihugu aho bamaze kubikora nko muri Afrika y'Epfo canke n'ahandi, kugira ngo mu mezi atari imbere babahejeje izo nyigisho hanyuma bazocungire aho hantu neza. Narijya hariho n'ibindi bibanza bigiye gutangura gucugwamwo ubutare y'abanega n'amarangara na Nyabikere n'ahandi. Nyene cyo bahirira umukuru w'igihugu yabwiye abari mu nama kwitonda muri imisi mikuru, na cane yuko biboneka ko hatanguye kuba injyana mu masengero, aho biboneka ko kubera inyungu z'ucanke uriya usanga batanguye gusubiranamwo. Ati mugira ibishoboka kugira ngo abenegihugu bazoye imisi mikuru ya Noheli n'umwaka mushasha banezerewe. Ati bibaye ngombwa muzofate ingingo zidasanzwe zukubafasha kugira ngo bazinye umunsi mukuru banezerewe, ari nko bose abaruhusha ngo aje mu vy'umuziki canke mu gusenga, mwe bashobora gusenga mpaka bagakesha, ari ubuzo bisaba muzomufashira umwaka umunsi mukuru uzugende neza. Ati rero turifuza yuko nitwasubira guterana mu kwezi kwa kabiri tuzosanga ibintu bimeze neza, kubera yuko umutekano wagenze neza kandi bakaba bakoze bigashimwa, begwa n'igisata cy'umutekano bakaba baronse amanota 97 kwijana. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 Kigarama, inzego z'umutekano w'igihugu n'iz'ukwivuna abansi zarifurije umwaka mushasha w'2019 umuryango wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, akaba ariwe na kizigenza muri izo nzego. Ivyo birori rero bikaba kandi vyari vyitabwe n'abandi banyecubahiro batari bake. Aha tukavuga nk'ivyegera vy'umukuru w'igihugu uko ari bibiri, umuhuza w'abarundi, abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi, abarongoye izindi nzego zitandukanye z'igihugu n'abandi. Muri ivyo birori rero vyaranzwe kandi no gusangira akarahuri. Mu majambo yagiye arashikirizwa yaba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba yaserukiye urongoye ubwo bushikiranganji,
cyo kimwe mbere n'umushikiranganje w'umutekano no gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe kw'izina ry'inzego barongoye zose bose bakaba baripfurije umuryango wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu akabana kizigenza muri izo nzego umwaka muhire w'2019 bakaba baramushimiye kuko yitanga atiziganya mu gushigikira izo nzego uko ari zibiri. Abaserukira izo nzego rero bakaba barashikirije ivyaranguwe muri uno mwaka dusozereye na cyane mu bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano. Bati rero muri rusangi umutekano wifashe neza ku butaka bwose bw'igihugu cacu c'u Burundi, ivyo bakabikesha ubumwe no gukorana neza hagati y'izo nzego. Mu gihe rero ivyo birori vyahuriranye n'isabukuru ry'imyaka 54 Sebarundi amaze avutse, izo nzego zikaba zaboneyeho n'akaryo ko kumwipfuriza isabukuru ryiza. Mwijambo rero yashikirije kuri uyo munsi Sebarundi akaba imbere ya vyose yabanje gushimira Imana kubona uyo munsi washitse igihugu cyose cy'u Burundi kirangwamwo amahoro n'umutekano. Yaciye akeza izo nzego z'umutekano izo kwivuna abansi n'izigendereza kumwete n'ubwira bakorana ibikorwa bajejwe, aho yamenyesheje ko izo nzego zaronse amanota meza agera ku 97%. Yaboneyeho no kubipfuriza Noheli nziza n'umwaka mushasha w'2019 ugiye gutangura. Ati nakaryo rero keza ko kwisuzuma ku vyaranguwe hamwe rero no kwigira inama yibigiye kurangurwa mu mwaka tugiye gutangura. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza akaba nakizigenza muri izo nzego z'umutekano w'igihugu n'iz'ukwivuna abansi. Mu mpanuro yabahaye yabasabye gushishikara kugira urunani rw'intamenwa, kuzuzanya no kurangura neza amabanga bajejwe ataho bahengamiye. Kwamana ntaryo mugize urunani rw'intamenwa, iyi ni inkinzo ikomeye cyane. Inzego zanyu nimagiraniye ni inzego zungurana kandi zuzuzanya. Mutegerezwa rero kuba musenyera ku mugozi umwe mu migambi n'ibikorwa byanyu byose. Basokuru barayamaze ngo umutwe umwe wira inama kandi tubigitura no gupfu, kandi ngo umwe yifasha gusara yisaba gusaba. Muramba mugendera discipline kuko ariyo nkingi nyamukuru y'inzego murikiyemwo haba mu Burundi cyane mu mahanga. Murama mwirinda kugira nkunzi na mpinga yanje mu gutunganiriza abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi. Muririnda basesa kuyoze nabo bose bagomba kubatesha umurongo babinjiza mu bya politike kandi amategeko bagenga atabemerera. Akazi karagabuwe. Muramira ntaryo murangwa no kubahana. Umuto yubahe umukuru, umukuru nawe yubahe umuto kandi amubahirize. Muramirira kure inyoshambi zose
aho zituruka hose. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarabahaye kandi n'izindi mpanuro zitari nke harimwo ukama bagavye mu guteramira amahoro n'umutekano w'igihugu, guharanira ubutwari n'ubuhizi bwa basokuru n'ibindi. Amahoro n'umutekano dufise ashimisha benshi ariko nanezereza bose, ico twame tukizi. Murame maso rero kuko ubutambana na mukeba akwitugoye. Mwese mwame muzirikana na ntayo ko ijunja n'ijambo Burundi bufise uno munsi tubikesha ubutwari n'ubuhizi byaranze batone izuba, maze twirinde kubatetereza no kubahemukira. Mutegere na ntayo ko atawuzokunda Burundi kurusha mwebwe bene bwo, mubukorere neza, muvuge neza, mubwitwararike, muvyiyumvire mu mvugo no mu bikorwa. Nta munyamahanga uwo ari we wese azokunda Burundi gusumba Abarundi bene bwo. Byongeye tuzirikane ko Burundi ari igihugu c'Abarundi. Kw'isi umwe wese afise igihugu ciwe aruswa abamwo yavukiyemwo. Burundi ni ubw'Abarundi, Amerika ni abanyamerika, Ubushinwa ni ubw'Abashinwa, Ubufaransa bw'Abafaransa, Ububirigi ni ubw'Ababirigi, u Rwanda ni ubw'Abanyarwanda, Ubuganda ni ubw'Abaganda, Uburundi ni ubw'Abarundi. Inyigisho zo kuzirikana igihugu twabahaye murazabiza kuzirikanya, zongere zibabere inzira yo kugira ubushakashatsi kugira mumenye byinshi na kare abuheka utizihiza. Aho muri hose muzokwame mwibuka ko urugo ari umushinge w'igihugu. Guteramira iteka n'itekane ry'igihugu bihera mu ngo zanyu, mu miryango no mu kibano, kubera akaroro keza Abarundi. Ikindi kwitwararika kumenya nuko abansi b'igihugu bazi neza ko inzego zo kwibuna abansi, kugendereza no kubungabunga umutekano ari inkingi n'inkinzo by'igihugu. Barazi imizi igihugu ishingiyeko, kuva kera na rindi bamye bagerageza kumenera muri izo nzego, bibataye kuwa amazi baca basimbira ku isunzu ry'inzu, bakinda bagaramye mu gutyoza inzego zanyu. Nimureme kandi muremeshanye, ibuye riserutse nirigica isuka. Murabereka ko mwabahinyuye, bamaramare bateshwe bati naco batakoze naco batavuze, bazobita amazina mabi menshi kuko ubutungana gutorera. Bazobacira icobo, Imana nayo mushobora byose bakiri icanzo. Imisi yose na hose muramize muzirikanye ko igihugu ari ryo tunga riruta yandi yose mwarazwe n'Imana n'abasokuruza bacu, kandi ko ari ryo tunga muzoraga abana, abuzukuru n'abuzukuruza bacu. Iryo tunga rero mwirinde kujanjanjwa ko muriteramiye ijoro murango. Igihugu cy'u Burundi ryo tunga dufise isumba yandi batunga yose yo kwisi. Murambe mugenderanye y'abasokuru kuva ku ntwaro y'abami gushika mu gihe cyo guhabuza inda yo kwikukira. Imana yamye ari mu cisho, umuheto n'inkinzo by'u Burundi n'Abarundi. Ninaje gutuma batanguye kucivugo Imana umwami u Burundi, cari civugo c'ingoma y'u Burundi. Kandi namwe muhengeshanya kuririmba ngo Burundi bwacu Imana kuduhaye kudutungire. Murabe muzirikana ko atanguheto camwe inkinzo bisumba Imana mushobora byose, niyo soko y'ubwenge kandi nitanga kunesha. Murabe mwitura uko bukeye kubwije, imisi yose na hose nizo batetereza zoko mwanesheje mwatsinze. Gusozera dusubiye kwifuriza intwaramiheto abapolisi no mu rwego rw'ubugendereza cy'u Burundi n'imiryango yanyu, aho muri hose haba mu Burundi canke mu makungu yo muri mu mirimo itandukanye. Umwaka mushasha muhire w'2019, umwaka w'ivyiza vy'Imana, umwaka wo kubona bishasha, umwaka w'amagara meza, umwaka w'iterambere. Uzabere muhire koko, wabera umwaka w'amahoro n'imigisha myinshi iva ku Mana mushobora byose, umwaka wo gutekanirwa, umwaka wo kuroranirwa ibikorwa byose naho muri hose.
umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yarangije ashimira izo nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi kubona baramwipfurije isabukuru nziza y'imyaka 54 amaze avutse, umunsi ntibagiranwa mu buzima bwiwe, akaba yabasabiye nawe imigisha n'imihezagiro no kugira Noheli nziza n'umwaka mushasha. Twifurije isabukuru nziza kabisa, ubwo bwa mbere no birori bibaye duhimbaje isabukuru. Ndababwirira rero munsi y'ijuru nta kimwe kibera gusa, nta na kimwe kibera gusa, kubera iki imyaka yose yaciye no mwaka bibaye ibintu bishasha, bijana ibintu bishasha, ari ntango shasha rero manizanye, kandi no munsi tibagira mu buzima bw'iwanje, kuko niho inzego zo gisirikare n'igendereza n'igipolisi ndetse mukoranye n'abatandukanye banyu, abandi n'abaniga banyu, mwanyipfuje isabukuru nziza. Byari bwawe mu buzima bwanje, byari bwawe mu buzima bwanje. Akaba rero ari no ngaha duciye turangiriza ko kino kiganiro, tukaba tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushasha w'2019. Imana ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi, naho ubutaha.